nimba hari ikintu gikenye n'ibitabo bidufasha masengesho n'abantu babaye ubuzima bw'amasengesho ku buryo batubera akarero. Ni kenshi umuntu yumvise akeneye kwiga gusenga araba ku ruhande rwe akabura umuntu yabayeho ubwo buzima imyaka myinshi ku buryo byumubera akarero, yaraba n'ibitabo agasanga n'ibitabo bige cyane bishobora kwigisha umuntu ubuzima bw'amasengesho. Nzomara rero igihe kirekire nza ndabaganiriza kimwe mu bitabo bihambaye cyane kandi bivuga ku masengesho, igitabo ca Prayer Experiencing Intimacy with God cha Tim Keller. Tim Keller n'umupastori aturuka hariya muri eta ya Pennsylvania, hanyuma yarize ku makaminuza meza nka Gordon Conwell hamwe na Westminster, aho yagize master muri divinity, mu nyuma ahava agira doctorate in ministry. Ibi byamufashije gutanguza ishengero mu mwaka wa 1989 rya Redeemer Presbyterian Church. Ishengero ryahavuye rikura mu myaka mike rigira abantu ibihumbi byinshi, inyuma yuko Tim Keller ahavuye akagira ishirahamwe canke ministere ya City to City kugira ngo asangire n'abandi ba pastori ubumenyi yagiye akura muri experience pastorale n'ingene amashengero akomeye ashingiye ku butumwa bwiza yotanguzwa mu bisagara binini byo ku isi. Tim Keller kana kabasanzwe ari mu bantu bakomeye cyane batanguje ishirahamwe ry'ivuga butumwa cyangwa ry'ubutumwa bwiza Gospel Coalition. Ariko kandi n'umuntu azwi nk'umu apologete agerageza gukoresha ivyumviro birashe kugira ngo asigure ukwizera Kristo. Anagerageza gufasha abantu b'abanyabwenge kwiyumvira no gutahura ibijanye no kwizera Kristo, kandi abahezona mu buryo buri intelligent. Yanditse igitabo kizwi Reason for God, ahagerageza gufasha abantu muri ubwo buryo. Yaranditse ibitabo bishimangira ku mutima w'ubuntu nk'igitabo ca Prodigal God. Yaranditse ibitabo bishimangira bijanye no kugororoka no gutsindanishirizwa hamwe n'umuhamagaro wacu ugaragaza ubugororotsi mw'isi bijanye na justice, generous justice. Yanditse ibitabo byinshi bitandukanye, ariko uno munsi no mu minsi kurikira tuzogenda turaba kino kintu kimwe mu bitabo bike cyane bizwi ko bihambaye ku bijanye n'amasengesho. Mikino gitabo ciwe ku masengesho, Tim Keller atangura yerekana intangamarara ingene iyo abantu bari kubarandika ku masengesho canke ariko bariyumvira ku masengesho kenshi bagwa hamwe canke ahandi ku bijanye n'ingene babona ubwa mbere na mbere ico amasengesho agamije. Kuri bamwe amasengesho agamije kudufasha kunywana n'Imana. Usanga harimo ikintu kiri, sinovuga ko kiri individualiste mugabo kiri personnel. Umenga amasengesho nico kintu kidufasha kuja mu migenderanire n'Imana no kunywana n'Imana. Ibyo navyo birafise uko bigaragara mu mazaburi ya Dawidi, aho dusanga amasengesho yiwe ahanini aduserurira umubano wiwe n'Imana. Amasengesho niho umuntu akurira mu bucuti, mu kusabana, mu kwinjira mu rukundo rw'Imana. Mugabo kandi Tim Keller avuga ati ivyo ntibihagije. Hari abandi banditsi iyo bariko bimvira amasengesho babona ibirenze umuntu, babona ingene ari igikoresho kidufasha kwinjira mu migambi yagutse n'Imana, ivyo yita kingdom oriented. Hari uburyo bwo mu masengesho no kubona amasengesho ku buryo bifatanya na rya sengesho rya Yesu Kristo ngo iyo musenga muvuge ngo ubwami bwawe nibuze. Ati ntumbero ya mbere y'amasengesho nugira ngo tube ibikoresho bituma ubwami bw'Imana bugaragara ku isi. Uravye iyo ntumbero y'ubwami usanga irenze umuntu. Twagaruka kandi kuri ya ntumbero yo kunywana, usanga igaruka cyane cyane ku migenderanire y'umuntu n'Imana. Mu ntangamarara rero y'igitabo c'amasengesho ca Tim Keller avuga ati ivyo bintu bibiri vyose birakwiye gufatana. Amasengesho adufasha kunywana n'Imana, mugabo kandi amasengesho nico gikoresho kidutuma tumenya ivy'Imana iko irakora ku isi, tukabishira ku mutima, tukabiyibwira byo twifuza kubona aho duhereye mw'isi, tukabiyibwira hanyuma natwe ikatuganiriza kandi ikatugira ibikoresho vyayo mw'isi. Parti yiwe ya mbere novuga nti igizwe n'ibice binini. Parti yiwe ya mbere yitwa kwifuza amasengesho. Muri iyo parti ahava atsindagira ku bijanye n'ingene amasengesho akenewe, la nécessité de la prière, hamwe n'ingene amasengesho akomeye ahambaye, la grandeur de la prière. Kujana uno munsi nashaka tumere nk'abatebera gatoyi ivyo atuganiriza ingene umuntu akwiye ko realiza ko akeneye gusenga. Umuntu yigira amenya gusenga gushikaho
yumva arico kintu conyene hamwe akibuze ubuzima bwiwe bwose bwohagarara. Atangura kuvuga ingene Imana yashikanye we n'umudamu we Kathy kuri rino rugenzo aho babona yuko batobaho batariko barasenga. Yabatimukera bari baheje kumutora kansere, umudamu we yaragwaye, acajamwe y'amatanta asanzwe tusanzwe tuzi ya 11 septembre 2001. Ati ibihe vyazanye novuga nti igicuka c'umwijima cirabura hejuru y'abanyamerika bose. Ati ibi vyashikanye couple y'abahantu bumva wo kwiyakosha ku masengesho. Umudamu we ahava musaba ikintu kigoye gose cyane mu rugo, abwira umugabo we ati ndashaka tuzoye dusenga imisi yose, dusengana imisi yose. Timukira ati imisi yose cyari ikintu atabigeragera mu buzima, gusengana n'undi muntu imisi yose. Hari umudamu we aramubwira ati umviriza, gerageza wiyumviriye waba warugwaye ingwara igeze kuri phase terminale, hanyuma haguhereza umuti bakubwira ati uyu muti kugira ngo ntumfe naho uremvye gutya utegeza kumira ikinini kimwe ku munsi umunsi wibagiye kumira ikinini kimwe uzopfa. Tunashaka kubaza mushinga ntayo wanje, hari umunsi numwe wo kwibagira kumira ico kinini? Ati umuntu amaze kubona ko amasengesho ari ico kintu kidahari, umushaha w'umuntu wodenduka, ivyo ariko arakorera Imana vyodenduka, ivyifuzo vyo bitokigira bihinduka ukuri, ivyifuzo afise ku Mana vyo kwezwa, kuyikorera, kuyihimbara. Iyo urageze hana abona yuko amasengesho ari ico kintu cyonyine gifashe ukubaho kwiwe hamwe n'ijambo ry'Imana. Ati ndashaka kubaza, mbega vyokunda ko umunsi umwe usiba gukora ico kintu kimwe? Iyo vyamushikanya ahantu atangura kugerageza kwiga amasengesho, gusubira kandi kwiga amasengesho. Ashaka kubabwira hari ukuntu dushobora gukorera Imana mugabo tutarigera twiga amasengesho. Hari igihe dusanga tumaze imyaka n'imyaka turi mu kuba vy'Imana, nize vyinshi, tuzi vyinshi, dusobanura vyinshi, ariko turaja ku ishuri ry'amasengesho. Mu mwaka wa 2001 niho Tim Keller atangura kwiga amasengesho ari kumwe n'umudamu wiwe. Amaze imyaka itari bikeyi ari mu gikorwa c'Imana, imyaka irenga 20 ari mu gikorwa c'Imana. Ni kangahe tumara imyaka turi mu bintu ariko tutariga gusenga? Bisaba umuntu abe honete avuga ati maze imyaka ndi mu bintu, nigisha, nsobanura ibintu, nirukanga, nkora ibikorwa, ariko sindiga gusenga. Umwete mukarara ba honete akavuga ingero urwo rugendo rwiwe rwagenze. Taco bitwaye imyaka umuntu yamaze yakorera Imana mugabo atarigera vy'ukuri yaplika umutima wiwe ngo wige gusenga kandi umenye gusenga. Ariko urakwiyogera ahantu uvuga uti ndashaka gufata runo rugendo, ikiguzi cyacu cyose bizontwara ngira nige gusenga. Tim Keller amaze kurealiza inyuma y'ivyo bihe vyose afashwe n'umudamu we Kathy, atangura rero gufata urwo rugendo kwiga gusenga. Nivyo aja muri Bibiliya mugabo kandi aja no mu banditsi. Aho ni unatangura kubona yuko n'abanditsi badufasha muri ivyo baba ari bakeyi. Umuntu wa mbere atangura kurondera n'umuntu witwa Martin Lloyd Jones, yabaze imyaka irenga 25 yigisha ijambo ry'Imana muri chapelle ya Westminster. Azwi nk'umuvugabutumwa dasanzwe, yabaga igisonga yitonze kandi akabikora mu bushobozi bwa mwemera no mu mutima w'ikanguro. Uyu ni wagenda kurondera ko amufasha kubona ingene ivyizegwa vyo mu mutwe n'umucanwa wo mu mutima hari ibintu bibiri bikwiye kuguma biri kumwe. Ahava asoma abantu nk'aba Jonathan Edwards bamugarukana kuraba ingene theology ari nziza gose cyane, igihe idufasha gukangura ibigumbagumba bidasanzwe kubw'Imana. Ahava aca kuri John Owen nawe nyene akamufasha kubona ingene uruhara rwa mwemu yera ngene akorana n'ijambo mu buzima bwacu kuduhindura. Mu nyuma hava soma John Murray, wa muntu dusanzwe tuzi ari umuprofeseri kuri kaminuza ya Westminster aturuka mu gihugu ca Ecosse. Nawe nyene ahava mufasha kwegeranya ivyo bintu vyose yagiye yiga kuri wa Martin Lloyd Jones, wa John Owen n'abandi. Ahava mufasha kwegeranya ico twokwita le mysticisme intelligent. Ibi rero Tim Keller imyaka yose bizomufasina kubera azogira aventure abareforme bake bakora yogerageza kwinjira no kwiyumvira kuje na spiritualité chrétienne. Rimwe na rimwe abareforme baramwagirije yuko ariko arugurira imiryango la spiritualité y'abakatolika, abaorthodoxe n'abandi. Ariko kuko kitagira tuzoyibona nuko dusanzwe iyo utajye kwiga ikintu kijanye na spiritualité chrétienne
uruhara rw'amasengesho ubuzima bw'imwemu. Hari igihe tuzosanga abantu badufasha atari ba bandi nyine bari mu murongo wacu, tuzaba tufite ingene Tim Keller adufasha kubibona. Ariko hano John Murray azohava rero amufasha Tim Keller kwegeranya vya bindi ba Martin Lloyd Jones, ba John Owen, ba Jonathan Edwards bamwigisha, azava muhereza rero ijambo rikomeye gose rimufasha kwegeranya ibintu byose. Ni ijambo twokwita mysticisme intelligent. Mysticisme ni ijambo tukiryumva tumva umenga ibintu bikigabashe bise vya bindi ba Calvin abaritere biyamiriza muri Katolika. Ariko uzogera turaba buhoro buhoro tuzogenda tumenyera ko ino jambo ridateye ubwoba nkuko tuvyibaza, kandi hamwe ko tugereze kwitwarika kumenya iryo jambo n'ingene rifatanye n'uyu muhamagaro w'ubuzima bw'imwemu n'abagerageje kubaho iyo experience n'icyo botwigisha, tuzosanga hari byinshi two kwigamo. Rero nakunda avuga yuko ahava rero John Murray amufasha kubona ingene ubuzima bw'imwemu bugizwe n'ibintu bibiri, nivyo les convictions zo mu mutwe, les convictions z'ubwenge, mugabo kandi les affections z'umutima, les affections z'umushaha. Nashaka ndasubire passage imwe ahagaragaza kuvuga amajambo niyumvira ko ari inkoramutima ku bijanye n'ubuzima bw'imwemu, nuvuga ni buri équilibre. Avuga ati we are not called, hano kuri page 16, we are not called to choose between a Christian life based on truth and doctrine or a life filled with spiritual power and experience. Avuga ati ntiduhamagarirwa guhitamo hagati y'ubuzima rukristo bwubakiye ku kuri n'ivyizerwa canke ubuzima bwubakiye ku masengesho n'ubushobozi bwa mwemu yera na experience spirituelle. Ati ivyo bintu uko ari bibiri vyose birajana, they go together. I wasn't being called to leave behind my theology and launch out to look for something more for experience. Rather, I was meant to ask the Holy Spirit to help me experience my theology. Avuga ati sinibaza yuko Imana iduhamagarira kwiga ivyizerwa, kwiga theology, hani umunsi umwe Imana igatubwira ati nuyisigire rero ku ruhande ungenda kureka ikindi kintu gikomeye, ko navyo biri mu bikunda kuzana amakosa menshi cyane, aho umuntu yumva umenga yarize ivyizerwa, yarize theology, yarize Bibiliya, mugabo ubu rero agira bishire ku ruhande arondera ikindi kintu kimwe mu kirenze. Atahubwo Imana iduhamagarira ku experimenter notre théologie, kugira une expérience profonde y'ivyo twizera. Ataho rero urugendo ni runini rwose cyane, ntiduhamagara guhitamo hagati y'ubuzima bw'amasengesho n'ubuzima bw'ivyizerwa, ubuzima bw'ubushobozi bwa mwemera n'ubuzima bw'ubumenyi bwa Bibiliya, ahubwo ivyo bintu byose uko ari bibiri biteze kugenda bijanye. Muri bwa buzima bwo kwiga amasengesho nako ndababwira Tim Keller azohava rero afashwa n'undi mudamu yitwa Flannery Connor, azwi cyane n'ibitabo vyiwe n'amapoeme, inyandiko ziwe zafashije abantu benshi cyane. Avuga ingene yagiye yiga gusenga kandi ko vyamugoye gushika avuga ati ninde yonyigisha gusenga. Rero Tim Keller awose aheje kumufasha, agerageza kuraba ingene urugendo rwa Flannery Connor rwagenza. Avuga ati bwa bundi si jewe jenyene vyagoye gusenga, abandi bera baradekuviye yuko barageze igihe barabona yuko batarigira basenga, ko bakeneye kwiga gusenga, kandi ko amasengesho ariyo atumbereza umutima w'umuntu. Hano hakoresha ijambo reordering of our loves, reordering of our affections. Ingene mu masengesho ariho Imana idufasha gutondeka ivyo dukwiriye gushira ku mutima bwa mbere na mbere. Ariko naho tuvuga ivyo kwiga gusenga, umuntu yiga gusenga ariko arasenga. Ushobora gusoma ibitabo by'abo bantu bose ntumenye gusenga, ushobora kuraba undi muntu akora asenga ntumenye gusenga. Gusenga tubimenya ubwa mbere na mbere kuko natwe turiko turasenga. None Tim Keller yaciye akora iki? Yagerageje gushira mu ngiro, guhereza umwanzuro wo gusenga kugira ngo agende arakura muri ubwo buzima bw'amasengesho. Aragerageza gukora ibintu bine nashaka kurangirizako. Ubwa mbere agerageza kwiga amazaburi yose, wereka izaburi ya mbere ushaka izaburi 150, agerageza kwiga ubuzima bw'amasengesho bugaragara mu mazaburi, ahagerageza kwiga zaburi yose ku buryo ashobora kuyivuga mu majambo yiwe, majambo make yiwe, kandi aserura umutima w'iyo zaburi. Ikintu cya kabiri aza kurealiza yuko dushobora kwiga theology tukamenya ibintu byinshi, tukamenya n'amahetide biblique, ariko tutazi l'art de méditer, kurimbura utuje, kuza ukuri kugira ngo kumanuke muri wewe.
cyo bita la meditation aca asanga kenshi nuko twese benshi bidushikira iyo turiga gusobanura ivyanditswe ntidutebera mu mwanya wo kuza mu mwanya devotionnel mu mwanya wo kureka ngo mpemu yara amanure kuno kuri muri twebwe kugira ngo twuze umutima uri nyuma y'ukuri kose Imana ikora twigisha. Cyo kintu cya kabiri ahava akora kandi akarandirirako. Bwa gatatu ahava rero agwiza imyanya y'amasengesho, agira imyanya ibiri ikomeye y'amasengesho mu gatondo no ku mugoroba. Ubwa nyuma avuga ati ntangura kwiga gusenga nitega ko Imana iza gukora ibihambaye. Imana itangura gukuza muri jewe kwitega ibikomeye, kwitega ibihambaye. Nizere ko aya majambo intangamarara hamwe na chapitre ya mbere igize ya parti twita desiring, kwifuza amasengesho, ko yabafashije. Ubutaha tuzokwiga the greatness of prayer ku ishuri ry'amasengesho hamwe na Dr. Tim Keller. Tuzosubira.